Nukuri kimana ndashaka tuvugane ku kintu. Eske muramaze kudraga umuntu hama haciye nk'imyaka 10 ukumva yuko wamudraze utakivyibuka ukababara man. Ntagukupa. Kweki wibaza yuko udraza umuntu batokwankira wewe. Ikibazo jewe mfise wibaza yuko udraza umuntu atokwankira parce que tu es une star. Voilà. Ahubwo rero kubera iki tuzi yuko hariho aba star bamaze kutudraga kandi tumaze gutera indobo. uwo muntu wadraze vraiment sidaza ko yakwankiye ngo kubera genre Beho yaranyankiye. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ni Alvin Smith mudia hindutse kubera yuko nukuri kimana ndashaka tuvugane ku kintu. Eske muramaze kudraga umuntu hama haciye nk'imyaka 10 ukumva yuko wamudraze utakivyibuka ukababara man. Kuko ari igihe umuntu swat uwageze mu bihe utagira utankwa n'umuntu ja kuburyo uvuga ati je je peux pas draguer parce que même si je drague si je crois nkiko none ukumva yuko hari ibihe wigeze kudraga urategwa ipoto none ugacubabara sivyo. Ikiganiro twagitanguye rero. Salut, j'espère que vous allez très bien. Abukareka Utwo twazokupa hano ngomba kwishuri ntagukupa. Kweki wibaza yuko udraza umuntu batokwankira wewe. Je dis marié hewe kubera iki? Non, parce que ubivuze parce qu'il y a une raison. Bon, kubera yuko kera naratwega amapoto. Kubera utari ubu naho ngiye guhura n'umuntu ngo nadraze birambabaza. oya umvize ndakubwiye je uwo muntu wadraze vraiment sidaza ko yakwankiye ngo kubera genre Beho yaranyankiye. yaraguteye indobo yarakwankiye gusa sidaza ko yakwankiye ngo kubera genre yatinye ko ndamujya. Donc yari yazi donc apparemment que en fait urazi ko kera ari igihe umukobwa wasanga kuri reputation yawe avuze ati wuje sinomwemera ko ndazi objectif yiwe anataka chini. Nivyo kandi nibaza donc si c'était pas ça hari n'abakobwa badakunda gusohokana n'abastars c'est tout. Est-ce que je kera nari umustar watanje Ariko biraza ikibazo jewe mfise wibaza yuko udraza umuntu atokwankira parce que tu es une star. Voilà. Ahubwo rero kubera iki tuzi yuko hariho aba star bamaze kutudraga kandi tumaze gutera indobo. Ntumbaze izina ariko kandi tumaze kubankira. Ego ivyo ndabizi mugabo sasa rero jewe bon ndibaza yuko babakira basiri batera kuko jewe sini bon jewe ubu reka tuvuge ubu canke iyi myaka kuva nagize Maria canke kuva nagire en couple je sinaza ko no draga umukobwa kubera yuko de 1 nta numwe atababizi yuko je ndi en couple canke nta numwe atababizi ko ndi fiancé canke ndi marié. Mugabo urashaka kumujya quand même naho uri marié. Oh non, jamais, je peux pas faire ça. Il peut pas manger. Non, jamais. Il peut pas manger ça, il peut pas manger ça. Il peut pas manger ça. Les gars, on va. Iyo umaze kugira mariage, ni cyo abantu batazi gusa. Uba wamaze kwidecide, ukavuga ati kuko nta muntu numwe yafatwa ku nguvu kugira mariage. Nimba ubona yuko ataragira ko gishaka kujya abandi bana. Niba bikeneye kugira mariage kuko uri ko atakaza umwanya wawe n'amahera yawe man. Rero komeza yaba bebe nkuko je nabigize kera. Narariye ndajya ndiyongera nono yari nka bife nono ntahazi nkiyongera uno munsi wagiye umuceri nibarage ariko ngubu naragize man nari decide ndavuga ati nono nshaka gufata ibiryo. Non c'est vrai ivyo bikuravuga je ndiko ndabitahura muri make ubu no shaka kuvuga uyu yavuga ngo arabastari badrag je nibaze ko abastari soit ntiba bari en couple canke ntiba bari kuko je sinoze ko umuntu ari marié yuko jya kudraga est-ce que agenda draga gute agenda avuga gute oya je nari mvuze kujya kuntu wavuze ngo ubuye nta muntu wodraga ngo kwankire wakavuze. Donc it means umenga urabizi uriwe urabizi yuko wihenze ukabwira umukobwa ati ndagukunda man ndi Alvin Smith. Donc ashobora kwa je sikuri yo we wawe ushaka kuntora mu bintu bya kera mbashatse kuvuga dufate basi yabo utari marié ya okay fata ko ntari marié kubaha tugushize hapa gatoya ntari marié kugira twumve je no kutaga senda gutware ni kudame damanje a manger. En fait, ni hahandi like the way apana ngo kudraga kugira ngo umuntu mube serieux. Ya none uwe kudraga umuntu je ndumviza ndakubwira. Est-ce que wowe nyemera? Abahungu. Iyo abantu ari marié. Ahangeze. Uretse ko umukobwa je nyemera ngo tujya en couple. Ya. Kubera iki? Kurabazi yuko jewe uravye na visa je urabona ko. Nyene ko we wana nta mudemo wo. Merci. Donc babizi ko je nta rukundo no jamo. Murakoze. Le fait que muzi ko. Yuko, en fait twe kibazo twe turakubaza we ntashobora kuvuga. Gutwegwa ipoto.
ego umva tout à fait normal na Chris Brown ateguye ipoto man murakoze urakoze guhindura merci mugabo wodraga ikibazo kimwe wodraga umukobwa uzi yuko ari sugi bon apana kudraga kuva kera jewe dukundana nkumva kuri sugi to ntaca ndaguheba so nagwa deshwa bon mbabariye abakobwa namaze kubikorera ndazi ko mushobora kuba mu kiganiro mugabo murabizi bon en fait ni c'est tout à fait normal non ni kubera ni benshi namaze kubibakorera kera jewe ko naca ndakubwira so aturondera umuntu akumena canke duhebana bashereka kwandi twandi twabaramutse kubera twatanguriye mu kiganiro tibagira no kubaramutsa nizeye ko mumeze neza ko mwiriwe neza bitewe naho muherereye so sanje ameze ukuntu vaho ahe okay uyu munsi bana twatumiye umutumire wacu yitwa Deli n'umu tiktokeuse ndibaza nta no influencer muri rusange okay attends arrêtez de me qualifier de tiktokeuse voilà non sorry Tati sorry arrêtez de me qualifier de tiktokeuse attends je suis une personne à part ivyo ngira kuri TikTok navyo biri à part ni Deli ego nanje nabivuze ariko ni Deli tiktokeuse n'umu influencer ego kubera ko jiwe deja kugira Comment comme TikTokeze égal uko uri mu influenceuse murakoze kuntera gateka kubera yuko no mu TikTokeze ngo ama video yatembera ega kukuntu nyama video agena atembera nuko ko influencer nyina abantu none cyo chiko mu influenceuse kuko hari abantu écoute hari abantu kuri TikTok araba star ba danger urumva manu acha chiko mu influenceuse deja kubera yuko erega kuba mu influenceuse biva kuki ni le fait que ubafuse abantu benshi bakurikira ko nimba bakurikirana hari ikintu baba bakurikiye wawe nuko nyene donc bisigaye ko uba wawe influencije kuza kugukurikirana nsigurira umu tiktokeuse n'umu influenceuse biratandukanye comment mumbwire ngene woronka aba followers utinfluence y'abantu urashobora kuba umu tiktokeuse umuntu yikarisha nk'umu tiktokeuse akora afise content n'umu content creator kuri TikTok ara creating ama content tusa mugatari umu influenceuse uri umu influenceuse ku ma réseau genre ku ma réseau yose ufise Instagram ka ufise TikTok ka ufise abantu ugira ama publicité uka ufise nyene genre ngabo vyose arabikora non hari abantu baba tiktokers ba creating gusa content kuri TikTok bakarihwa bakagira ama YouTube no kuvuga ngo mu YouTubers nawe nyene no mu influencers ni nama yego oya yego none erega influencer niki bajya abantu bose babaje gukirikana ni nabo nyene uba we influence kuza gukurikirana je ufite ikibazo Tati no attends no ndakubaze ngiyo uravye video yanje kuri TikTok nko par exemple narakoze video y'ibintu by'amasuko nkaca ndababwira ati dufate nta niyo nashize kuri Instagram canke za Snapchat canke Facebook nkaca ndababwira ati uzi yuko ufise ikibazo cyo kumota nabi mu kwaha turakoresha citron bakayikoresha est-ce que je t'ai pas influencé à le faire cyangwa ugasanga iyo video yawe wayikore kuri TikTok noneho abantu bace bayifata bagashaka ku Instagram na Facebook none umva ko uba wamaze ku influence abantu bakashaka kwipartage rega niko ko influence ko datangura kugira TikTok sivyo nta ba followers benshi dagira mugabo ndagira ama views arenze ba followers mfise urumva dashika ma 11000 ma 30000 sivyo mugasi ni consider nk'umu influenceuse uri mu influenceuse kubera yuko we uri kurajamo niyo nyene ahubwo ni kubera ugitangura ufite aba followers bake kubera ari ugitangura ahubwo ntiwiyemera tusampa apana ngo sukwiyemera ni kubera jewe nzi yuko ari abantu kwikanisha abakobwa bakunda kwambara amakurere niko bameze baraharira cyane amakurere aya oya ubiza sabwi impamvu ndiko ndabivuga ni kubera hariho abantu ndaza aba influencers ngenda bivuge muri en général ndaza aba influencers benshi batagira mu kazi kabo ko ku ma réseaux sociaux bati présenter nk'ama influencers umva ngo jewe ndi umu youtubers canke ndi umu content creator canke ndi umu vlogueuse hakaba n'undi ndavuga ngo jewe ndi umu influencers tuku ni nkuko ari abantu okay ngeze basi ndababazi muca mubi yego sivyo yari ni sawa mu bisigurira basi reka cyenda gusigurira dufate nera Domate turabibona ni umu influenceuse afise Instagram yiwiri genre ni umu influenceuse tuku umuga Instagrammeuse selon toi non nivyo nashaka kuvuga ego voilà sasa ndagusigurira ikintu kimwe sivyo ndagusigurira ikintu kimwe sivyo kuba umu influenceuse cyangwa umu influenceur ni nko kuba umu artiste artiste kiva muri art n'umwuga imaze kuba umwuga imyuga rero ni ijambo rimwe umwuga mugabo rero hariho ico bisigura
hariho ukora umwuga w'ubazi, hariho umwuga wo gukora mu nzu, ariko abo bose nabanye myuga. Urumva bose bagaze ku jambo umwuga. Rero que ça soit umu tiktokeze, que ça soit umu youtubere, que ça soit umu instagramere, que ça soit umuntu akora ama publicitaire, umu publicitaire. Urumva bose muri rusangi kuko ivyo byose ntiwo bikora udafise influence. Abo bose muri rusangi cyatubita aba influencer, aba createur de contenu. Je nivyo bintu nshaka kumenya. It's the same. Biri cyo kimwe. Umuntu afise ikadababaze basi, umuntu akorera kuri Twitter. Sivyo? Ari influence. Le fait que abantu bakunda ama Twitter yiwe bakaya retweeta nuko ko influencer. Bisigwe ko numu influencer mugabo genre ari foro cyane hariya kuko ni nkuko par exemple ari umuntu usanga wewe ebana numuntu adaje kuri Facebook, si umuntu adaje kuri Instagram, bisigura yuko le fait que influence abantu kuri Facebook nabo nyine ko ari n'abantu nuzenya, ari n'abantu bava kuri Instagram bakaja kumukurikirana kuri Facebook, simaka ngo basange hariya muri market sinze babona na Facebookere na Instagramere na YouTubere, haro ko umu createur de contenu hari no kuba umu influencer muri market. Kubera tuvuze uko kaje duja no ku bintu by'amashene, dufate ntuzeya yitwa gute ujya mu type agira dufatire umukubite gwa yero juste Gaël numu youtuber, abantu bose baramukurikirana kuri YouTube. Mugabo ushaka kumushira muri categorie y'aba influencer, ni mu influencer kubera ubu ni urazi gituma ari mu influencer ama video yiwe arakwiza ibihumbi jana n'ubu nturantaho ego no shaka kubwira je nagutahuye mugabo shaka kwereka yuko le fait que ugira abantu besha ukurikirana aho deja directement umaze gucika umu influencer kubera yuko ko influence abantu nuko kuntu kuronka abantu baza gukurikirana iki wawe deja bisubiye ko ari ikintu cya influencije kuza kukureba none ngaho ucucika umu influencer directement. Attends, tu comprends ce que je veux dire hein? OK, elle comprend. OK, mugabo ndafise ikibazo entre we content creator hamwe n'umu influencer cyangwa influenceuse, c'est quoi la différence? Différence hagati mu content creator n'umu influencer. Umu content creator dufate urafise platform yawe, sivyo? Ura creatinga ko ama content yawe kandi abantu barayakunda, mais ça s'arrête là. Alors que non, attends. Alors que uri umu influencer, sivyo? Ukuvuga ngo ufise abantu influencer, ufise genre ubumaze gufata amarezo yose, reka dufate nka mona. Ingenda guha example. Ingenda guha jewe niko nari ndabizi. Antuka dufate nka mona canke uyu Twitter, reka dufate nka Alvine nyene. Ana Alvine Facebook ari umu influencer cyangwa n'umu content creator. Uyu n'umu influencer. Mugabo aussi voilà aussi mugabo rikadakwereka la différence. Différence nuko ufata basi jewe da creating ama content kuri TikTok sivyo, muga Instagram 0 sivyo, Snapchat 0, sinja ku creating aho ama content. Let me show you how. Hinga sidaheza shit nukuvuga jewe creating kuri TikTok gusa, Instagram sinja ku creating aho ama content, muri Snapchat nta kintu shirako, sinjayo YouTube nuko nyene. Alors que uyu afise ama content, afise ama réseaux yose numu influencer. Ugiye kuri Facebook uramusangayo, ugiye kuri Instagram Instagram naho nyene afise aba followers benshi. Snapchat uko nyene kuvuga ngo hose yamaze gufata yarabigize nk'akazi. Ufite nivyo nashaka mugabo urabizi yuko if you ubandanije nawe uko okay wewe ukreya ama contenu kuri TikTok sivyo, prends wagiriye mama wawe ntiwagiriye isanga kuri Instagram ntayo wabonye kuri Burundi anondoma, which means tu les as influencés barakunda ce que tu as fait, donc nous influencer of course yeah. Okay jewe rero urazi nahora mvuga ati je hari ukuntu ahora batandukana cyo mvuga ati par exemple uyu n'umu content creator, uyu n'umu influencer ko bavuga ati uyunye kuri Instagram ntitumuzi ntitumubona nta bintu adukreating. Écoute ufite urumva nta mamarcha ronka, reka basi nagushire muri wewe washaze kutusigurira, washaze gusigurira yuko dizo nk'ubu naco dizo nk'ubu urabona hari umuntu usanga ari umu createur de contenu ugasanga wewe uri umu influencer. Donc hari umu createur de contenu yagwa wewe ama contenu aba yamaze kuyakrea akaguha wewe none ukayakora sivyo, hama ukaca genre visibilité ikagira wewe mugabo si wewe ukrea. Urataba ico kintu ni nkuko indirimbo ukaririmba byose
akaba ari we yanditse mugabo akaba ari Alvin muri ayiririmba ico gihe ninde muririmbyi ninde mu muri ico gihe ni jewe ko ni jewe nayanditse Voilà nivyo nashaka ni jewe nayanditse ni jewe nagize Nivyo nashaka kubabwira. mugabo wewe uri mu influencer kubera oya Reka ndakwereka no, ahubwo ni jewe nashaka kumutora muri yo way kugira ngo atahure jewe asinda ndamutahuze we yashaka ingenda kujamo guhindi point basi urabona dufatire ku mantuze bana encore une fois juste Gaël afise abantu bamukurikirana benshi cyane kuri YouTube mugabo Instagram nta muntu yogenda ku influence nta muntu yobona ibintu vyiwe alors que Ozzy ni umukreateur de contenu kuri YouTube akongera akaba mu influenceuse wabonye ibintu écoute bon tubihebe le fait que ugira abantu benshi bagukurikirana déjà kandi kuba umu influencer nibisigura ngo ukoreshe platform zose oya yego ico coco ni ntibisigura ngo ukoreshe platform zose mtama bon nivyo hari abantu usanga kuri YouTube afise ama miliyari mugabo adafise Instagram nivyo nashaka kuvuga muri ico gihe aguma ari umu influencer akandika no Instagram no Facebook no TikTok mugabo abantu bose donc bisigura yuko abantu bose bakoresha izo mbuga bose bamukurikirana kuri ya mbuga imwe donc no mu influencer merci